jewe rero no munsi novuga nti natanguranye n'iki gihe ceranda cikarema nakanyamuneza k'umutima kubera ko nakandi karyo umukama duhaye kugira ngo dusubire duhure nawe mu bisabisho mu kwisonzesha novuga nti no kwitangira abandi na cane mu butumwa kuri jewe ikarema ni igihe ciza kandi kiroranye cyatu nk'abakristu dutegerezwa kukibamo neza dusenga kenshi kuko tukarushiriza nkuko twahora dusenga kwisonzesha gukora ibikorwa by'urukundo kuko ibikorwa by'urukundo nibyo bica bidufasha no mu gisabisho kumva ko igisabisho kijanye n'igikorwa cy'urukundo gutyo ivyo byose bikadufasha kwegera Imana. Karema kuri jewe ni igihe cyo kwisubirako cyo kwigarura ukiyinjiramwo ukisuzuma aho waba waratiriganye muri iyi minsi hanyuma kugira urabe ico wohindura mu buzima bwawe. Ndetse rero twitegurira uwo munsi w'ikarema kugira ngo tuze tuzukane nawe, ni ukuvuga ngo ico gihe c'ikarema ni ca gihe cyo gusubira muri jewe nkaraba vya bindi vyose bitaroranye, vya bindi vyose nakora ndetse ahubwo na bimwe vyananira kugira ngo ico gihe c'uwo mwanya wo w'ikarema mbe muri iyo minsi 40 nitegurira kuzozukana na Kristo nazutse muri vya bindi vyahora binanira. Igihe c'ikarema bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu, mbere tubipfuriza n'igihe ciza ceranda kiroranye cikarema mu mwaka w'2026. Ni kuri ico gihe cikarema nyene uno munsi tugije kugira ngo tuganire ko turi kumwe n'abakristo batandukanye kugira ngo batubarire ingene biyumva canke ingene kuri bo ico ikarema isigura, mbere kumbure hari n'abakristo bafise ingendo nziza yo kwigira inama y'ingene baba bagomba kuba muri iyo karema, kuba mu gihe ceranda cikarema. Turi kumwe ubwa mbere na Arakaza Trésor, umusuku w'umuryango Katolika mu makaminuza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Muvukanyi Trésor turabaramukije. Twinjiye mu gihe kiroranye, igihe ceranda gose, igihe cikarema. Mbega kuri wewe ikarema niki? Tugira Kristo murakoze cyane ikibazo mubajije. Bwa mbere nobanza nkifuriza igihe ciza cikarema bariko baradukurikirana bariko baratwumviriza. Novuga nti kuri jewe igihe ceranda cikarema novuga ko ari imisi myiza cyane kuri jewe kubera ko biramfasha gusubira kunwana n'umukama gusumba uko vyahora. Jewe rero no munsi novuga nti natanguranye n'iki gihe ceranda cikarema nakanyamuneza k'umutima kubera ko nakandi karyo umukama duhaye kugira ngo dusubire duhure nawe mu bisabisho mu kwisonzesha, novuga nti no kwitangira abandi na cane mu butumwa, gusukurira nk'abandi kuko umuntu wese ahari ahora umwana bavuga ngo umuntu wese yabatirijwe ngo n'umutumwa. None rero ni igihe ciza cyane aho umuntu asubira kigaya kicisha bugufi, mbere n'ibikorwa umuntu yahora agenderamwo bitaroranye. No munsi twabyumse kandi twabizirikanye aho turonka ikimenyetso cyo kwisigisha iminyota, ni ikimenyetso cyo gusubira kwicisha bugufi, gusubira kunwana n'Imana, gusubira kwegera Imana ku buryo novuga nti bwiyaguye, kandi ni igihe ciza gose. Abakristo by'ukuri barasubira bakicisha bugufi bakemera kandi bakundura bakazirikana amabanga yabo yo gucungurwa n'umukama wacu kugira ngo umukama nawe nyene abandanye ahezagirwa. Nakamaro kanini cyane, ni intambwe nziza ku mukristo mu Gatolika kandi biradufasha mu gukura mu kwemera. Murakoze. Urakoze cyane muvukanyi Trésor. Hari abakristo bafise akamenyero kukurondera kwigira canke kwifatira ingingo y'ingene baba bagomba kubaho canke ingeso nziza baba bagomba gushimikira ko canke gukomeza mu gihe cikarema. Mbega wewe biri gute? Murakoze. Jewe ubwanje nasuye ndaronka akaryo ko gufata ingingo gusenga
gusumba uko narindi, kuko kino gihe novuga ni igihe kiroranye n'akaryo keza aho umuntu ashobora kwifatira ingingo. Novuga nti byahora bidusamaza, ni igihe cy'iminsi novuga itari mike gufata ingingo ibyo nahora ngenderamo bidahwanye n'ishaka ry'Imana, kakaba akaryo ko kwiyegereza umukama arabivuga uko kubera ko n'ibyo tugera turahabwa, ndavuga nk'amajambo y'Imana yo mu mvuga za misa ku munsi turiko turaraba akarorero k'umukama wacu igihe yisonzesha akaja mu bugaragwa. Natwe nanje ku izina ryanje numva uyu munsi nosubira nkafata ingingo nkahaguruka nkagerageza kwifatanya n'uwaducunguye ku musaraba mu kwicisha bugufi na cyane cyane mu gusenga kurusha uko vyahora. Nk'umusuku w'umuryango Katolika mu makaminuza wifurije iki abavukanyi bawe abanyeshuri? Murakoze. Ku izina ry'abasukurira umuryango abo dusangiye ubutumwa, abanyeshuri b'Agatolika biga muri za kaminuza yaba iza leta yaba izigenga, ndabifurije igihe ciza ciranda cikarema. Benshi banamaze gutangura umwaka w'ishure, benshi bariko bariga mu makampisi bararonka imisa, hariho n'amakampisi nk'uno munsi novuga ntibaronse inkuka ya misa, abanyeshuri bakaronka akaryo ko kuza kwisigisha iminyota. Tubona akaryo ko bipfuriza ico gihe ciza, ivyigwa vyiza, baze babanemwo n'umukama mu kwisonzesha k'umukama, kubabara k'umukama kuze kubagirira akamaro ivyigwa bariko bariga. Twabifurije mbere n'ubutumwa bwiza kugira ngo baje kumenyesha inkuru nziza, bamenyeshe Kristo mu banyeshure bahevye Kristo batakiri kumwe nawe, abagomba kugaruka mu mukama baje kugaruka ku mukama. Umuhanuzi Yoweri abivuga ngo ni mu ngaruka ko umutima wanyu wose ngo mu kwisonzesha n'ibintu vyinshi. None rero umukama bananya bahezagira kubari kandi babananya bamugisha turi Kristo. Naganze Kristo muvukanyi Trésor turabakengurukiye. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umwigeme Irankunda Elise, nawe nyene agomba atuganirire ku kijanye n'ikarema twinjiyemwo muri Ecclesia Katolika. Muvukanyi Elise, amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Turiko turaganira ku bijanye na kino kiringo kiroranye, ikiringo c'ikarema. Mbega kuri wewe ikarema uyumva gute? Ikarema ni iki? Murakoze cyane. Kuri jewe ikarema ni igihe ciza kandi kiroranye, cyaho nk'abakristu dutegerezwa kukibamo neza, dusenga kenshi kuko tukarushiriza uko twahora dusenga, kuko ni kiringo na Yezu yamazemo iminsi myinshi mu bugaragwa ageragezwa n'amashitani, kandi yarasenga naho ibyo byose byamushikira, yarasenga akakibamo neza. Rero natwe nk'abakristo turakwiye kukibamo neza kandi dusenga kurusha uko byahora, tukongera kandi twisonzesha. Ikiringo cy'ikarema gitangurwa no gusigwa iminyota. Mbega wewe ico kimenyetso cyo gusigwa iminyota cyo kikubwira? Ego cyane, ikimenyetso cyo gusigwa umunyota ni ikimenyetso kitwereka yuko ataco tumaze imbere y'Imana, cyo kwicisha bugufi, kuko na kera bambara amagunira bakicisha bugufi. Rero natwe ni ikimenyetso kitwereka, kitugaragaza ko imbere y'Imana ataco tumaze, atavyinshi, arico kikaba ari naco kimenyetso gitangura ico kiringo c'ikarema kugira ngo tuzoshobore kukibamo neza. Mbega wewe hari ingingo wowe wigiriye uvuga uti jewe kino kiringo c'ikarema nshaka kukibamwo, nshaka kukibamwo mu buryo ubucanke buriye? Ego cyane. Ingingo nayigiriye, iki kiringo ngerageje kuvuga ingingo nka jewe nigiriye ko nshobora kubamo muri kino kiringo. Nigira ingingo yo gusenga kenshi kandi ngenda nkora n'utwigoro tugiye dutandukanye, nko gusuhuza abagwaye, utwigoro naho tuba duto kimwe gusa mu birangurwa mu kiringo c'ikarema kugira ngo dushobore kuzozukana na Yezu twaragiteguriye neza. Imana ibahezagire kandi tubipfurije ikarema nziza yo mu mwaka w'2026. Murakoze. Turi kumwe kandi na Eliane Niyungeko. Muvukanyi Eliane, turabaramukije. Murakoze cyane, amahoro rwose. Ikarema nziza. Yes. Tugomba kuganira gatonya kuri kino kiringo kiroranye, ikiringo c'ikarema muri Ecclesia Katolika. Mbega kuri wewe ikarema ni iki? Kuri jewe ikarema ni kiringo
kitwinjiza mu myiteguro idufasha gushikira umunsi mukuru wa Pasika. Ni ikiringo rero je ku bwanje co kwiyegeranya, co kwitunganya, kubera ko aba ari umunsi twibuka icungurwa ryacu. Ku bwanje rero ni karema, ni umwanya wo kwegera Imana, wo kwegera Imana, wo kugaruka ku Mana, wo kuva muri ivyo vyose bidutuma tuja kure y'Imana, tukegera Imana, tukashira imbere igisabisho. Ego niko nobivuga. Urakoze cyane. Mbega mu gihe cy'ikarema umukristo ahamagariwe iki cyane cyane? Umukristo mu gihe cy'ikarema icyo noshira imbere, nkunda kushira imbere n'abakristo twese dushira imbere, nuko ni igihe kiduhamagarira dushira imbere kwisonzesha, gukora ibikorwa by'urukundo, kuko ibikorwa by'urukundo nivyo bica bidufasha no mu gisabisho, kumva ko igisabisho kijanye n'igikorwa c'urukundo, gutyo ivyo vyose bikadufasha kwegera Imana. Muri iki gihe cy'ikarema hariho abakristo bakunda kwigira ingingo y'ingene bagomba kubaho, y'ingene bagomba gutwara ubuzima bwabo. Mbega ku ruhande rw'uwawe ugomba kubaho gute muri no karema y'ibihumbi 2026? Ku bwanje, kuri jewe, ku ruhande rw'iwanje, icyo numva icyo ndiko nshira imbere ni ukuba mu gacerere, kuko iyo mbaye mu gacerere biramfasha kumva Imana muri jewe. Biramfasha no muri ako gacerere nyene nkabona intambwe notera. Iyo ndi mu gacerere ndabona intambwe notera kugira ngo ikarema ndayibemwo neza mu gisabisho, no muri ako gacerere nkabona udukorwa tw'urukundo noshobora gukora kubera mba nabaye mu gacerere. Kubera ko agacerere karafasha kugira umuntu yiyinjiremo, mbwa utabaye mu gacerere biratuma nawe nyene utabona ico wokora kugira ngo ikarema uyibemo neza. Mu gihe rero nigira ingingo yo kuba mu gacerere no gukora ibikorwa by'urukundo, nigira ingingo yo kuba mu gacerere, kuvuga make, kuvuga yakenewe, ayadakenewe nkayirinda muri iki gihe cy'ikarema, kugira ngo ako gacerere kanje kamfashe kumenya ico Umukama ashaka kuri jewe, kamfashe kandi kumenya n'ico nokora kugira ngo nshobore kuzoshimara iyi karema ndi mu bumwe n'Umukama by'ukuri. Wifurije iki abandi bakiriso muri kino gihe cy'ikarema kidushikana, kidutegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika? Muri iki gihe cy'ikarema icyo numva ni ukwifuriza wundi mukristo nkanje, nuko ndamwifurije kuva mu vyarimwo novuga ati vyoba biri kure y'Umukama, kandi nawe nkamuhamagarira nkamwifuriza kuba mu gacerere, kuko agacerere karatuma twimenya, tukamenya ico twokora mu buzima bwacu muri iki gihe cy'ikarema. Ndabifurije rero iyi karema nziza, umukristo wese ndamwifurije ikarema nziza, kuba mu gisabisho, kuba muri utwo dukorwa tw'urukundo Umukama dusaba, no kuba mu bunywanyi n'Umukama muri iki gihe cy'ikarema. Umukristo wese ndamwifurije kuba mu bunywanyi n'Umukama, kuzoshika by'ukuri ku Pasika ari mu bunywanyi n'Umukama, kugira ngo Umukama azozikire mu buzima bwiwe. Yego nico. Muvukanyi Eliane, turabakengurukiye. Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Nzambimana Edouard, umukristo w'umukatolika, nawe nyene dushaka ko atuganirira ku bijanye n'ikarema. Muvukanyi Edouard, turabaramukije. Twinjiye mu gihe kiroranye igihe cy'ikarema mu mwaka wa 2026, kuri wewe ikarema ni iki? Ikarema kuri jewe ni igihe cyo kwisubirako, cyo kwigarura, ukiyinjiramwo, ukisuzuma aho waba waratiganye muri iyi minsi,
hanyuma kugira urabe ico wohindura mu buzima bwawe, mu buzima rukristu, mu buzima runtu, kugira ngo urabe ko utera imbere mu kwemera, uteze imbere n'abakubona n'umuryango wawe wose nk'umukristu. hari abo bava bafata ikarema nk'akamenyero, ni igihe kiza kigahera kikagaruka kikagenda, mbega kuri wewe ivyo navyo ubifata gute? Ikarema twifata nk'akamenyero k'ibihe biza hama bikagaruka bigasubira bikagenda? haba namba na gato, kuko igihe kimwe cyose kirisangije, umunsi wose uyisa, iminsi yose ntiyisa. Abibaza ko ari akamenyero, je nobahumuriza, nobabwira yuko batomenya ko atari akamenyero. Umuntu wese umunsi Imana iguye murema ku munsi ku munsi. Rero uko nari ndabayeho umwaka uheze, siko numva noba mbayeho muri mwaka, igihe cyose kiba gifise ibyacu. Rero muri ico gihe cyo kwisubirako, cyo kwigarura, ukemera inkuru nziza, biguhamagarira kubandanya wiyinjiramwo, ubandanye umenya ati jewe ndi umukristu, none ndi umukristu koko, ndangura ivyo umukristu akora, nkora ivy'itegeko ry'Imana risaba. Rero nico gituma je novuga ko atari igihe gisanzwe, atari igihe cama ca kindi yari akamenyero, bibambewe bibandanya bihindagurika, no guhinduka mu muntu abandanya ahindagurika. Mbega umukristo canke abakristo mu gihe c'ikarema bo kwihatira iki cane cane? No kwihatira kurwanya inabi aho ituruka hose, kurwanya igicumuro aho gituruka hose, bakihatira gukora ineza, tukihatira gukora ibyiza, kugirira neza abantu, gukwirikiza, gushira imbere iteka ry'umuntu. Iteka ry'umuntu n'ivyiwe. Umuntu wese yuzuye ategeza gukundana, agakunda abiwe, agakunda n'abantu bose kugira abahiteka. Nuko murakoze. Mu niyo ntumbero nyene abakristo barakunze kwigira ingingo yico canke ingene baba bashaka kuzobaho canke kubaho mu kiringo c'ikarema. Mbega kuri wewe ino karema y'2026 ugomba kuyinjiramwo gute? Ni igiki wumva niho wumva ushaka gushimikira? Jewe ico numva, ico nshaka, sico numva, ico nshaka gushikako muri iki gihe nuko nohinduka, aho noba nari mfise intege nke, ukwemera kwanje, nkaraba nkazamuka, ngasubira gatera imbere. Hanyuma ikindi naco, nkihatira gukora ibikorwa nshinzwe nk'umukristu, nkaba nk'umukristu, umukozi w'umukristu. Nico numva jewe ngiye kwihatira muri iki kiringo, no kubandanya nkomeza urukundo, gakunda abantu, nkubahiriza iteka, naho no buri co nk'umuntu, mugabo nkubahiriza iteka ryiwe, nkamuhana mwiriwe canke mwaramutse, naho mu Kirundi bakunda kuvuga ngo mwaramutse mutabuza karamutse, ariko umuntu ukamwereka ko afise iteka mu buzima bwiwe no mu buzima bwawe nyene, nawe ukiha iteka nyene ko ntawe utanga ico adafise. Muvukanyi Edouard, turabakengurukiye. Murakoze namwe, murakoze, ndabakengurukiye. Bavukanyi bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Nkuko mubibona turiko turabandanya tuganira kubijanye na kino kiringo kiroranye, ikiringo c'ikarema, aho muri Eklezia Katolika twinjiye mu kiringo kidasanzwe, ikiringo c'ikarema. Ubu naho turi kumwe n'umupfasoni Jeanne d'Arc Nemeyimana. Muvukanyi turabaramukije. Amahoro cyane. Turipfuza yuko namwe mutuganirira ku kijanye n'ikarema. Mbega tuvuze ikarema mwumva iki? Ikarema kuri jewe ni igihe kidasanzwe, igihe cyo kwitegurira umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'izuka, umunsi mukuru aho Kristo wacu yazuka. Ndetse rero twitegurira uwo munsi w'ikarema kugira ngo tuze tuzukane nawe. No kuvuga ngo ico gihe c'ikarema ni cya gihe cyo gusubira muri jewe, nkaraba bya bindi byose bitaroranye, bya bindi byose nakora, ndetse ahubwo na bimwe byananira, kugira ngo ico gihe cy'uwo mwanya wo w'ikarema
mbe muri iyo minsi 40 nitegurira kuzozukana na Kristo nazutse muri vya bindi vyahora binanira. Igihe c'ikarema rero kuri jewe ni igihe kiroranye co kwisubirako, co gusubira muri jewe nyene nkasubira nkirimbura nkiyegeranya nkaba mu bizotuma wa munsi mukuru hambaye cyane wa Pasika nzowushikira fise ivyo mvuga nti nanje ndazutsemo. Ku mukristo ashaka kuba neza mu gihe c'ikarema yo kwihatira iki, yo kwihatira gukora iki? Eklezia iratwibutsa yuko twihatira kwisonzesha, ukuvuga kwisonzesha ni vya bindi nyene, kwisonzesha vya bindi bibi, ahanene ukisonzesha bimwe vyahora vyonona umutima, bimwe vyahora bigutandukanya n'Imana. Ariko kandi ukisonzesha n'ibi vyo ku mubiri, ibi vy'ifungurwa, ntugumujya ibirengeye hariho mugenzawe ataca ari kararonka. Ukuvuga ngo na twatundi wisonzesheje, ntuvuge ngo ndaheba kurya mu gatondo canke saa sita kugira ngo mwijoro nze kurya bimwe nari kurya muri wa mwanya wose. Noneho vya bindi wari wisonzesheje uca ubishira wa mworo nawe. Ni igihe kandi co gusenga cyane n'ico guhunga igicumuro. Murakoze cyane. Kwinjira mu gihe c'ikarema mwabivuze nakanya ko kwinjiramwo, nakanya ko kwisuzuma, nakanya ko gutera iyindi ntambwe. Mbega kuri wowe hari ico wumva ushaka gushingira ko ugomba kuvuga uti ngomba ko muri no karema nzobaho muri ubu buryo? Ego cyane. Ico niyemeje kuri uno munsi ntanguye kwikarema, niyemeje yuko muri iki kiringo c'ikarema nzotegerezwa gukora ico ntegerezwa gukora nkagikora n'umutima wanje wose, nkagikora neza. Ikindi nukwihatira kubana neza nabo tuzoba turi kumwe, kugendera neza uwundi kugira ngo ntihagire uwo mbere igitsitaza muri iki kiringo c'ikarema ndamubuze kuba mu kiringo c'ikarema neza. Rero kuri jewe nihaye ihangiro ryo kugendera neza uzoba ari impande yanje wese, ku buryo azohura n'umukama aciye no kubona uko nanje namugendera. Turabipfurije ikarema nziza. Murakoze cyane, namwe ndabifurije ikarema nziza. Yipfurize n'abariko baradukurikirana. Ego bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje kwemera kubyara ubuzima, turabifurije igihe c'ikarema nziza, igihe cyo guhura n'umukama ciza, igihe cyo kwisubira ko ciza.